Inzego z'ubuzima mu Rwanda ziratangaza ko imibare y'abandura coronavirus ikomeje kuzamuka muri iyi minsi, ariko cyane cyane hakaba hibasiwe amagereza ku buryo budasanzwe. Hagati aho imibare y'ikigo Moderna cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika irerekana ko urukingo rushya rw'iyi ndwara ya coronavirus ruri gukora ku kigero kigera kuri 95, byongera icyizere cy'uko indwara ishobora guhashywa. Iperereza rimaze umwaka rikorwa na BBC, ishami rikora inkuru zicukumbuye BBC Africa ryavumbuye ibimenyetso biteye isoni by'abantu b'impinja ababyeyi bakazigurisha ku nyungu muri Kenya. Murabyumva birambure muri aya makuru. Ibi byose n'ibindi turambura mu kanya, ni nyuma yuko mwumva andi makuru y'ingenzi avugwa kuri BBC. Muragezwaho na Florentine Kwizera ari mu rugo. Urakoze Prudence Ngiyumva. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere kwigerageza ry'urucanco rwa coronavirus muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho amagerageza muri ico gihugu yerekanye yuko hari urundi rucanco rugira kabiri rushobora gufasha kurinda COVID-19 ku rugero ruri hejuru cyane. Ubwo rucanco rwakozwe n'ikigo ca America Moderna, ico kigo kikemeza yuko ruriko rushobora gukora ku rugero rwa 95% kandi goroshe gushingura kurusha uruheruka gutangazwa n'ikigo Pfizer gifatanije na BioNTech, kuko ngo rushobora kubikwa ahashushe. Ubwo rucanco kandi rushobora gufasha n'abari mu zabukuru. Moderna kivuga yuko uyu munsi ari umunsi ukomeye cyane. Bafatiye ku biharuro by'igerageza by'imfata kibanza niho batangaje ubwo rucanco. Dr. Ashish Jha akaba ari umuhinga mu bijanye no kwitegurira ingwara z'ibiza, asanzwe ari umuhanuzi wa leta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse akaba n'umuhanuzi w'abayifasha nako gufata ingingo kuri iki kiza ca coronavirus. Avuga yuko iboneka ry'uru rucanco rugira kabiri ari ikintu kizofasha kugwanya ico kiza. This is just generally all around terrific. Ibi muri rusangi ni ibintu vyiza cyane, kandi ku ncanco zibiri zose zikaba zikingira gushika ku rugero rurenga 90%. Ku rucanco Moderna gogo turanafise amakuru ku bagwayi barembye cyane, mu gihe atamakuru nk'ayo yariho ku bagwayi ba COVID-19 mu mugwi w'abakingiwe. Rero muri rusangi nibaza ko hari icizere cyinshi. All very hopeful. Mu mayinga ari imbere rero iki kigo ca Moderna citeguye gusaba uburenganzira bwo gukoresha ubwo rucanco abajejwe kugenzura ikoreshwa ry'imiti. Suede igiye kugabanya cyane igitigiri c'abantu bemerewe guhurira hamwe bagashika ku 8 kubera igitigiri c'abandura umugera wa coronavirus gikomeza kwiyongera. Ivyo uko vyifashe kino gihe abagera ku 300 mu bisanzwe bari bagishobora guhurira hamwe mu makoraniro. Abahura ku giti cabo baracagengwa n'ingingo zishingwa na buri karere, aho kugendera kuri izi ngingo nshasha zizotangura gushirwa mu ngiro ejo ku munsi wa kabiri. Suede ntigeze yerekwa ingingo zo kwiyugarana, ariko yagiye ikomeza izindi ngingo zo gukumira COVID-19. Umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu aremera yuko abantu barushe, ariko akabasaba kwigengesera bakereka nk'ibyo guhurira mu mazu hamwe basangira. Icukumbura igisata ca BBC gitanga amakuru acingiye kwitohoza camazemwo umwaka wose ryatoye ibimenyetso vyerekana urudandazwa rw'abana n'inyuruzwa ryabo mu mabarabara bakagurishwa mu kinyegero. Mu babagura harabaca kuri bimwe mu bitaro bizwi. Bakoresheje ubuhinga bwo kwihisha, abanyamakuru ba BBC Africa bariboneye n'amaso yabo abana bibwa bakagurishwa ku mabarabara. Bamwe mu bakiriya babo bana bakaba ari abagore bashaka bo barera, ariko ngo hari na bamwe mu bakora urwo rudandazwa babwiye abanyamakuru ba BBC yuko hari ababagura kugira ngo babatange kwikimazi. BBC yabonye abana bakivuka batangwa ngo bagugwe mu bitaro bitemewe n'amategeko, n'abandi bana batawe na banyina bagaca bagurishwa n'abakozi bo mu bitaro vyitiriwe Mama Lucy Kibaki.
abategetsi b'ibyo bitaro ntaco bashoboye kwishura BBC kuri ibi yabonye. Imumva ni BBC gahuza miryango. Mu Bufaransa hatangiye urubanza rw'umuntu yari yitwaje inkoho yagirizwa kugerageza kugaba igitero c'iterabwoba muri gari ya moshi yishimikije idini rya Islam harashize imyaka 5. Ayub El Kazani aturuka muri Maroc yahavuye arushwa inguvu n'abantu bari muri iyo gari ya moshi barimwo abanyamerika 3 nubwo we yari afise ibigwanisho bikomakomeye. Byabaye nk'uko abantu bari kubaraba isinema ya Hollywood muri iyi gari ya moshi yari iturutse i Buruseli yerekeza mu mujyi wa Paris. Abantu 2 barakomeretse. Ayub El Kazani yari mu bayoboke b'umugwi witwaza idini rya Islam igihe yashaka kugaba iki gitero c'iterabwoba. Hari n'abandi bantu 3 bariko barakurikiranwa muri uru rubanza baregwa kuba barafashije gutegura ivyo yaragira ashire mu ngiro. Abantu baharugwa mu bihumbi bazibiye amasanganzira y'ibarabara rikuru mu mugwa mukuru wa Pakistan Islamabad basaba yuko userukira Ubufaransa muri ico gihugu yokwirikwanwa. Abo bari mu myerekano berekana agashavu batewe n'ingingo y'ikinyamakuru Charlie Hebdo yo gutangaza amashusho y'intumwa Muhammad acafye mu buryo bwo gutwenza canke caricature. Ubaye umunsi ugira 2 uburyo bwo gutumatumanako kuri telefone ngendanwa bwahagaritswe. Mwijoro ryakeye naho abari mu myerekano batanye mu mutwe n'igipolisi. Inkuru ya Sekunda Kermani mwishikizwa na Ali Yusufu Mugenzi. Abigaragambya n'abashyigikiye ishyaka ry'intagondwa rihamagarira guhana abantu ribona ko arabahakanye. Hashize imyaka mike aho hantu habereye imyigaragambyo nk'iyo, ariko ku bindi bibazo bavuga ko byari iby'ubuhakanye. Byateje akaduruvayo ku bantu bahatuye ndetse hari aho bahanganye n'abashinzwe umutekano. Udutsiko tw'abantu bagendera ku matwara akarishye mu bihugu bimwe bya Kisilamu twakoze imyigaragambyo mu byumweru bishize. Imyigaragambyo yakozwe imbere y'itangira ry'urubanza rw'impirimbanyi za Kisilamu ziregwa ko zagize uruhare mu kugaba igitero ku kinyamakuru cyo mu Faransa Charlie Hebdo kimaze gusohora ibishushanyo bavuga ko bisebya intumwa y'Imana Muhammad mu myaka 5 ishize. Ndangirize mu muryango w'umwe bwa Buraya aho Hongria na Pologne vyaburijemwo igikorwa cyo kwemeza integuro y'amafaranga azokoreshwa mu kiringo c'imyaka 7 muri uwo muryango. Vyaturutse ku ngingo batumvikanye ko isaba yuko buri gihugu c'uwo muryango kibanza kuzuza ibisabwa bijanye no kubahiriza amategeko. Abaserukira ibihugu bigize umwe bwa Buraya bari mu nama i Buruseli ntibashoboye kwemeza iyo nteguro y'amafaranga bari bumvikanye ko kubera ibyo bihugu vyo nkuko ari 2 byayiburijemwo. Iyo nteguro irimo tiriyari 1 n'igice kimwe z'amayero y'integuro y'ibikorwa vy'amareta muri uwo muryango, hamwe rero na miliyaridi 7 z'amayero yo kunagura ubutunzi bw'ivyo bihugu kubera ikiza ca coronavirus. Hongria na Pologne biranegurwa n'ibindi bihugu by'umuryango w'umwe bwa Buraya yuko bidakurikiza amasezerano agenga uwo muryango kuko byivanga mu bucamanza kandi bitubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru. Prudent. Urakoze Florentine Kwizera bagezaga amakuru ya BBC ari mu rugo we. Kaze ku makuru arambuye duhera ku makuru meza y'urukingo rwa coronavirus. Imibare y'ikigo Moderna cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika irerekana ko urukingo rushya rwa coronavirus rushobora kuba rukora ku kigero cya 95%. Aya makuru aje nyuma y'urundi rwa Pfizer narwo rwerekanye isoni birafasha mu kongera icyizere ko inkingo zishobora guhashya iki cyorezo cya coronavirus. Moderna kandi ivuga ko urukingo rwayo rwongo rworoshye kubika ugereranyije n'urw'ikigo cya Pfizer ndetse na BioNTech. Iranavuga kandi ko urukingo rusa n'urukora ku bantu bageze mu zabukuru. Ibi bigo byombi byakoresheje amasuzuma yo ku buryo bushya buhambaye mu kugera kuri izi nkingo. Inkuru murayumva mu ijwi rya Jacques Nitegeka.
igeragezwa ry'urwo rukingo ryakorewe ku bantu 30,000 muri Amerika. Kimwe cya kabiri cyabo bahawe urwo rukingo inshuro ebyiri mu gihe cy'ibyumweru 4, abandi bahabwa urukingo rusa nk'urwo ariko rudakora. Ibyavuye mu igeragezwa byasuzumwe byibanze ku bantu 95 ba mbere bagaragaje ibimenyetso bya COVID-19. 5 mu bagaragaje ibimenyetso babonetse mu bantu bahawe urwo rukingo, naho 90 baboneka mu bahawe urukingo rudakora. Iyi kompanyi ikavuga ko yasanze urukingo rwayo rukora ku gipimo cya 95%. Ibyavuye mu igerageza kandi byerekana ko abahawe urukingo rwa nyarwo muri bo nta wigeze agira COVID-19 y'igikatu. Tarezax ukuriye ibikorwa by'ubuvuzi muri Moderna yabwiye BBC ko ubushobozi bwarwo bwo gukora butangaje. Urukingo rwa Moderna n'urukingo rw'ikigo Pfizer rwatangajwe mu cyumweru gishize, zombi zikoresheje uburyo bwifashisha uturemangingo tw'iyi virusi mu gukora ubuhagurutsa ubwirinzi bw'umubiri mu kuyirwanya. Ibyavuye mu bushakashatsi bya mbere kuri zino nkingo zombi birasa cyane. Urwa Pfizer rukora hejuru gato ya 90%, naho urwa Moderna rugakora hafi ya 95%. Aho bitandukaniye ariko nuko urukingo rwa Moderna rworoshye kurubika kurusha rwa Pfizer, kuko rushobora kumara amezi 6 rubitse mu bukonje bwa dogere 20 Celsius munsi ya 0 no muri firigo isanzwe igihe kirenze ukwezi. Ibyavuye mu isuzuma by'ibanze byerekana ko urukingo rwa Pfizer rwo rusaba kubikwa mu bukonje bwo munsi ya dogere 75 Celsius munsi ya 0, kandi rukaba rwamara muri firigo isanzwe iminsi 5 gusa. Moderna ivuga ko mu byumweru biri imbere izasaba abagenzuzi muri Amerika kwemera ko rutangira guhabwa abantu. Nkuru mwagezwagaho na Jacques Nitegeka. Tukiri ku nkuru zifitanye isano na COVID-19, inzego z'ubuzima mu Rwanda aho ziratangaza ko imibare y'abandura iyi ndwara ikomeje kuzamuka muri iyi minsi, ariko ikaba yibasiye amagereza ku buryo budasanzwe. Ubuyobozi bushinzwe amagereza buvuga ko butaramenya uko iyi virusi yinjiye muri gereza, kuko ngo abacunga gereza bapimwe batagaragaje ubu burwayi. Hari impungenge ko iki cyorezo cyahitana abantu benshi kubera amagereza yo mu Rwanda ubundi akunze gufungwamo umubare w'abantu urenze ubushobozi bwayo. Inkuru irambuye twateguriwe n'umunyamakuru wacu i Kigali Jean Claude Mwambutsa. Imibare itangazwa buri munsi y'abashya banduye coronavirus iragaragaza ko amazu y'imfungwa ariyo magereza akomeze kwibasirwa cyane n'ubwandu. Minisiteri y'ubuzima iravuga ko ku bantu 61 batangajwe ku munsi w'ejo, 55 bose ari abatahuwe muri gereza nkuru ya Kigali iri ahitwa Mageragere. Ibi byatumye amagereza 3 amaze kugaragara mu bwandu abarura abantu banduye basaga 160, kandi ikaba ari imibare yo mu gihe kitarenze icyumweru kimwe gusa. Uretse abanduye, itangazo rya Minisiteri y'ubuzima ryanavuze 3 bashya bahitanywe n'indwara, bose bakaba baguye mu karere ka Rwamagana. Iyi Rwamagana imaze gutakaza abantu 7 mu gihe kitarenze icyumweru, ni nayo irimo gereza Nsinda iherutse kubonekamo umubare munini w'abanduye bashya mu banyururu. Mu bitangazamakuru bitandukanye, abayobozi b'urwego rushinzwe imfungwa bumvikanye bavuga ko bataramenya uburyo iyi virusi yinjiye muri gereza, kuko n'abashinzwe kurinda abanyururu bapimwe ngo batagaragaje ubwandu. Umuyobozi w'urwego George Rwigamba yavuze ko nta gikuba cyacitse nubwo abamaze kwandura ari benshi. Yemeje ko abanduye bose bamaze gushyirwa mu kato, aho badashobora guhura n'izindi mfungwa zitaragaragaza ubwandu. Minisiteri y'ubuzima iherutse kuvuga ko ihangayikishijwe n'ubu bwiyongere bw'ubwandu mu magereza, aho byoroshye kubuhererekanya. Kuri ubu amatsinda y'abaganga yoherejwe muri amagereza 3 yagaragayemo abarwayi, ariko ngo n'andi mazu y'imfungwa agiye kwitabwaho byihariye muri rusange. Kugeza ubu abantu 5,455 nibo bamaze kwandura coronavirus kuva umurwayi wa mbere yaboneka mu Rwanda. Cyakora abakabakaba 5,000 bamaze kuyikira, naho abimaze guhitana bo bamaze kugera kuri 45. Mu Rwanda ibikorwa byinshi bimaze kwemererwa kongera gukora uko byahoze mbere y'umwaduko w'iyi virusi. Ibi birimo amashuri yongeye gutangira, ndetse n'imodoka zitwara abagenzi zongeye kwemererwa gutwara abantu mu gihugu cyose. Abashinzwe ubuzima baravuga ko nta bwandu bushya bwinshi buri kugaragara mu baturage muri rusange, ariko bagasaba abaturage kurushaho kwitwararika kuko virusi yakongera kugarukana ingufu nk'uko byagenze ahandi mu gihe yabihawe icyuho. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Iyo nkuru yawe tugejeje ku isamo 2:16 mu Rwanda no mu Burundi. Iyi ni BBC Gahuza Miryango, urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda, ndetse no kuri bbcgahuza.com. Kuri Facebook uratwumva unatureba. Mu kanya turajya ku makuru yandi arambuye.
Afurika y'Epfo yasohoye impapuro z'amategeko zita muri yombi umuherwe w'umuvugabutumwa Shepherd Bushiri warenze ku mabwiriza y'ifungurwa ry'agateganyo yari yahawe agasubira mu gihugu cye cya Malawi. Ntibisobanutse neza igihe n'uburyo Shepherd Bushiri yaviriye muri Afurika y'Epfo, ariko mu cyumweru gishize perezida wa Malawi Lazarus Chakwera yari muri Afurika y'Epfo mu rugendo rw'akazi, kandi hari amakuru ataremezwa avuga ko umwe mu bajyanama be yabafashije bwana Bushiri gucika. Ibi ariko birahakanwa na Malawi ndetse na Afurika y'Epfo. Gusa nk'uko no Musamaseko ari mu murwa mukuru wa Malawi Lilongwe abivuga muri iyi nkuru, ikibazo cya politiki kiri gututumba hagati y'ibihugu byombi. Murayumva mu ijwi rya Yusufu Mugenzi. Hari amakuru avuga ko perezida Lazarus Chakwera wa Malawi yavuze ko adafite uruhare mu itoroka rya Shepherd Bushiri muri Afurika y'Epfo. Urwo rwikekwe rwatejwe nuko amakuru y'itoroka rya bwana Bushiri yahuriranye n'itahuka rya perezida Chakwera avuye mu rugendo muri Afurika y'Epfo ku gatandatu. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Malawi yasohoye itangazo ryinubira uko abayobozi ba Malawi bafashwe ubwo bavaga muri Afurika y'Epfo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Malawi Ezenhowa Mkaka yabwiye BBC ko yemera ko impamvu ihaguruka ry'abayobozi ba Malawi ryakererejwe amasaha 7 ari ukubera ko Afurika y'Epfo yakekaga ko abari baherekeje perezida Chakwera bagerageje gutorokesha bwana Bushiri. Abayobozi ba Afurika y'Epfo bavuze ko bemera ko bwana Bushiri n'umugore we batari muri iyo ndege. Pastor Shepherd Bushiri yashinze itorero ryitwa Enlightened Church Gathering rifite icyicaro gikuru muri Afurika y'Epfo. Iryo torero rifite amashami no mu bindi bihugu bitari bike. Bwana Bushiri n'umugore we Mary batawe muri yombi mu kwezi kwa 10 baregwa icyaha cy'ubujura bwa za miliyoni z'amadolari na ruswa. Bemerewe kubona n'abatari muri gereza mu kwezi kwa 11, ariko bategekwa gutanga za pasiporo zabo. Pastor Bushiri yanze kuvuga uburyo n'igihe yaviriye muri Afurika y'Epfo. Iperereza rimaze umwaka ryakozwe n'ishami rya BBC rikore inkuru zicukumbuye BBC Africa Eye ryavumbuye ibimenyetso biteye isoni by'abantu biba impinja ababyeyi bakazigurisha ku nyungu. Ubucuruzi bukorwa rwihishwa kandi burimo inyungu y'umurengera bwibasira abantu batagira kivurira biba abana babo mu mihanda ndetse no mu byumba ababyeyi bibarukiramo ku bitaro bikomeye bya leta muri Kenya. Inkuru irambuye ya Njeri Mwango uri Nairobi, murumva mu ijwi rya Ivete Kabatese. Abana hafi 60,000 baba mu mihanda ya Nairobi nibo bibasirwa cyane n'ibikorwa by'ababacuruza. Mu gace ka parike kari mu mujyi rwagati wa Nairobi, umunyamakuru wa BBC yahuye na Rebecca Wanjiru umaze imyaka atagira haba. Ntabwo turyama neza, tugomba kuba maso. Umwana we w'imfura yaribwe mu gihe umugore yarasinziriye, ndetse kuva icyo gihe ntarongera kumubona. Nakangutse nka saa 8 z'ijoro nsanga umwana wanjye yagiye, sinzi uwo mutwaye. Nari naramwisera Laurence Josie. Kuki bantwariye umwana? Kubona agira wumva ntibivuze ko ndi umubyeyi gito. Ariko kwiba abana ntibiri mu mihanda ya Nairobi gusa. Hari uwatanze amakuru avuga ko Fred Leparan, umukozi ushinzwe imibereho, yacuruzaga abana bavukiye mu bitaro bya leta byitwa Mama Lucy Kibaki biri mu mujyi wa Nairobi. Yemeye kwiyoberanya ategura guhura na Fred, amubwira ko hari inshuti y'umuryango yitwa Rose ushaka cyane kugura umwana kuko byanze ko atwita. Namubwiye ko nzavugana nawe kugira ngo dutegure uko mwahura. Bigaragara ko Fred yarasanzwe afite umwana ashaka kugurisha. Hari umwana w'umuhungu uri hano mu bitaro. Hashize ibyumweru 2 n'iminsi 2 bamuzanye. Bahise bamusiga ntibagaruka. Ubwo Fred yahuraga na Rose ntiyarazi ko ari umunyamakuru wiyoberanije. Rose amubwira ko yifuza cyane kugura umwana kugira ngo abashe kurengera urushako rwe. We have been together for a very long time. Tumaranye igihe kirekire atakirakunda. None ubu abo mu muryango batanguye kumushira kwa gahato ngo nashaka undi mugore. Nokora iki? Fred ashobora guhanishwa igifungo cy'imyaka 30 kubera gucuruza abana, ariko nubwo bimeze bityo arikomereza gucuruza.
ese yakubwiye igiciro? Ego yambwiye yuko ari 300,000. Ayo ni hafi amadolari 3,000. Mu gitondo cyakurikiyeho Rose yakiriye ubutumwa buturutse kuri Fred yemeye kumugurisha abana 3 bagombaga koherezwa mu kigo kibarera cyo muri ako gace. Arabwira uwatanze amakuru ibyo agomba kwandika ku bipapuro bituma abo bana basohoka. Wandikeho neza ko aba bana batawe n'ababyeyi. Abo baforomo bahise baha abo bana Roza bibaza ko aturutse mu kigo kirera abana. Ntibazi na gato ko bariho bagira uruhare mu igurishwa ry'abana. What was shocking Icantangaje kikambabaza cyane n'uburyo byoroshe gusohora abana mu bitaro. Rose ndetse n'uwahishuye ayo makuru bahise bajyana abo bana mu kigo kibarera. Mwiriwe. Bazakomeza kwitabwaho aho ngaho kugeza ubwo hazaboneka usaba kubarera mu buryo bukurikije amategeko. Ariko se ibi bibazo bikomeye kugeza ku ruhe rwego? Nta mibare ihari yizewe y'abana bagurishwa muri Kenya. This is a big issue in Kenya. Ni kibazo gikomeye cyane muri Kenya. Uwo ni Mariana Munyendo washinze ndetse akaba umuyobozi w'ikigo Missing Child Kenya gishinzwe gushakisha abana babuze muri icyo gihugu. Mu myaka 3 ishize amaze kwakira ubusabe bw'abantu hafi 600. Avuga ko akenshi biterwa n'igitutu gishingiye ku muco. So there's a lot of underreporting. Hari ibyo abantu bemera bitandukanye, ibibazo byinshi bishingiye ku muco. Kugira ngo ucungure urugo rwawe ugomba kubona umwana, kandi kirenze ko ukagira umwana w'umuhungu. Iyo utabyara usubira iwanyu mu mihana bakakwita igishitsi cumye. Mariana avuga ko inyungu ziba mu kugurisha abana ari nyinshi. Kugurisha umwana umwe gusa bishobora gutuma ubona arenze ayo umuntu akorera umwaka wose muri Kenya. Byatumye ubwo bucuruzi bwunguka kuko ni gute nokorera hafi amadolari 2,500 ku mwaka kandi nshobora kwiba umwana vuba nkamugurisha 3,000 by'amadolari. Ndamutse ngurishije 3, 4 canke 5 ubucuruzi buba bugenda neza. Nyuma y'amezi make umunyamakuru yahanganye na Fred amwereka ibimenyetso afite bahuriye hanze y'igipangu cy'ibitaro. Dufite ibimenyetso y'ukuri mu bikorwa byo gucuruza abantu bivuga ku iki? Yewe? Yes you. Ego wewe. No. Oya. Umunyamakuru avuga ko bamweretse ibimenyetso bafite babinyujije mu nyandiko ariko ntiyigeze asubiza. Ubuyobozi bw'ibitaro nabyo ntacyo bwasubije kuri ibyo. Umunyamakuru avuga ko ibintu yabonye mu gihe yari hakora iryo perereza byamutunguye kandi biramubabaza cyane. Nk'umugore, umubyeyi ndetse n'umunyakenya. Abacuruza abana ngo babikora ku mugaragaro. Amagana se cyangwa ibihumbi by'abana bagurishijwe nk'amatungo bamburwa akamero kabo ndetse naho bakomoka ngo nakaga ku rwego rw'igihugu. Nakaga ku rwego rw'igihugu koko rero kugurisha abana, reka twizere ko bazaboneka iyo bazimiriye.